Hello bantu muri kuri Rimo TV turabaramutsa ni Jean Pierre nyene je twama twayaze ndabaramutsa rero aho muri hose ndizire ko mumerewe neza. Tugiye kuyaga ku kintu cerekeye mariage kandi iki kintu tuzokivuga ko cyane kuko kirateye isibe abandi nabo baranezerewe nkunda kuvuga ngo bridge the gap. Umugabo n'umugore hari kirere kinini, abana n'abavyeyi hari kirere kinini, ikintu cyo nyine gishobora gushiraho pont mu rukundo. Ico bivuga nti love in motion kandi nkavuga nti bridge the gap. Umva kugerageza kwegeranya ntivyoroshe biragoye. Rero nkuko nababwiye hari abantu banyandikira ama message baba bafise ikibazo kibabakiye, hari abo dushobora kuyaga bikagenda neza, hari abo numva ko bigoye, hari n'abandi bansaba bo nyene ngo ndabivuge ntarenze kuvuga amazina bien sûr cyangwa ngo mvuga baribo, nzane histoire yabo kugira mwige mubabwire ingene bo vyifatamo. Uyu n'uwundi rero yazanye uko ibintu biwe bimeze muri mariage, akagomba ko mwandika muri commentaire, azobisoma kuko niwe yabisabye, hanyuma agaca ashobora gufata ingingo, ariko kayiwe ni muyumvirize. Hama mwebwe nyene ni mu bitorero mutingira ngo sinzi, ariko ahanini bigakwa kuri we. Ni umumama ari kumwe n'umugabo wiwe bakijijwe cyane, bicara hari imbere. Hanyuma umugabo ntakora kandi aheze iminsi myinshi. Umugore afata ingingo yo kugenda mu bindi bihugu vya kure kugira ashobore kurondera umuryango. Hajya rero abamama iyo badesize ikintu cyo kwitaho umuryango cyo kuwigura basumbye abagabo. Hanyuma uwo mumama arafata ingingo aragenda aho bita Imanamba, tubavuga gutya. Ubu rero amaze imyaka irenga 5, abana biga amashuri meza, ibintu byose muhera bimeze neza. Mugabo wa mugabo n'ubu ntarakora. Icamubabaje rero umugore niki nico ngira mbabwira. Uwo mugabo nivyo ngo yari afise ingeso yo kugenda hanze mu bandi bantu, kandi byarashitse aranavyara umwana arenga umwe aho umugengere 3. Hanyuma uwo mugabo aho uwo mugore ariko arakora mu mahanga, nyine akora nk'umusazi, wa undi nawe aja mu bigeme muri ya mafaranga. Bishitse akamubwira ati ibi bintu sivyo, baca babipfa, ibibazo bica bihaba. Rero uwo mugore abuze icamira, abuze icafata, ateza kugaburira abana. Umugabo ntakombe, sinzi ko adashaka gukora cataka afise. Mugabo nubwo amaze imyaka myinshi, uko ndazi ko bamwe mu ngaho muza kuvuga ngo umugore amaze imyaka myinshi hanze, ntibijustifia ko umugabo acegeda hanze, kuko nawe yaba ari le contraire. Umugabo akaba afise imyaka 5 hanze, umugore yasabwa kwihangana, n'umugabo asabwa kwihangana. Jebaho niyo mpagaze, kuko mariage hama hariho umwe akurikira uwundi ivyo akoze, uwundi nawe agasabwa kwihangana. Abagore basabwa ngo niko zubakwa, hajya niko zubakwa, rega ntibibwiwe abagabo, ibibwiwe abagore, kuko ni nkuko abagabo baregitima ivyo bariko barakora. Nanje ndi umugabo ariko si suteni ivyo bintu na gatoya. Rero uwo mugore abuze ico akora, umugabo kureza ibintu, umugabo nakora, umugabo yirirwa mu bagore, umugabo ntahanurwa, umugore yamari muri mwe mafaranga, kuko urumva yarungika yose. Kuko je none namuhanuye ntaha kwanza ibintu muyage mubonana murabana, mureke gukorera ku telefone. Arambwira ati nabishaka kugenda, atariko sinkwiza kuko abantu batiza kubaho i Burundi. Umva yariguze umuryango. Rero ashaka bwati none ngiri kupa amafaranga ndaheba ugo rugo abantu iyo bigenza gute. Harabo n'abandi rero bari hanze abo bantu, kandi ivyo arabizi. Sinzi ko mengarambwiye ko umugabo atemera bose, umugabo hariho n'abandi bamubwiye ati abanigwiye. Ubwo ko umugabo iyo myaka 5 cyangwa 6 ntawuzi ibyo yayikozemo. Mugabo murumva ko si ibintu byiza, kuko ntakora inshingano z'umugabo uko turabikora paraporo yo gukora ifoko aja ku kazi. Hama naho umugore atahari ntibisigura ko cyo biguriruka, parce que
faut pas légitimer ico kintu. Hari abantu baregitima ngo okay ngo amaze imyaka myinshi nta kumwe. C'est pas comme ça. Si c'était la femme qui était à la maison et le monsieur était à l'étranger pour travailler, qu'est-ce que vous demanderiez à cette femme? Que ce soit la même chose, n'est-ce pas, non? C'est ça. Nibyo rero mumuhanure mumubwire icyo akora kuko vraiment aratuntuye. Ndasaba message ngaho mwasishora umva twavuganye ko ndabivuga uko mbivuze ariko ashaka ati nkora iki kuvyemera biragoye kuheba umuryango biragoye muhe solution azobisoma yavuze ko azobisoma hama yumva ingene namwe mubibona kandi rero ibyo birafasha kuko ashobora kuronka epice y'ingene ibintu ashobora kubikora urumva ikibazo ni ciwanyu twizere yuko muza kumuhingisha nziza kuko mariage iragoye kandi birababaje hari ibintu byinshi twadukwiye kuvuga kuri mariage ngira tuzobironkora umwanya mugabo hariho amadone tuza kuba ufise imbere yo kurongora tuzoza turayababarira kamwe kuko mariage y'uno munsi na mariage ya kera aho isi nuko rero nizere ko mukomeye nizere ko mumeze neza passez un bon moment na famille yanyu abafite imiryango muyibungabunge abazoyigira mwizere ko bizogenda neza ababona bigoye muvyicarire murakoze cyane naho utaha